tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Dusubire muri Yakobo 5:16. Kwa dufatiye turiko turi gicirwa kivuga ngo bari cyo kimwe natwe canke bari bameze nkatwe. Yakobo 5:16 bavuga ngo mwaturiranire ivyaha vyanyu, musengeranire kugira ngo mukire ingwara, ugusaba k'umugororozi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. 17. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeze imirima yayo, Imana ihabwa icyubahiro. Twese tuvuga ati Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Dusumbye ngaho tuvuga ati Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Iri ni jambo ry'Imana niko rivuze ngo Eliya yari umuntu ameze cyo kimwe na wewe. Sinzi ngene wewe umeze, mugabo wumve ko Eliya birivuze ngo yari umuntu cyo kimwe n'abandi. Ariko ndasigura iki kintu, iyo bavuze ngo umuntu ameze nkatwe byasigura iki? Bisigura ko Eliya ni cyari kiremwa gitandukanye n'abantu. Yari umuntu ordinaire, yari umuntu asanzwe cyo kimwe n'abandi bose. Yari umuntu ni cyari gitangaza, ntiyavutse mu buryo bw'igitangaza. Eliya yari umuntu yaremwe cyo kimwe nk'uko abandi bose baremwa. Mugabo Eliya biritubwira ngo arasenga. Uwo muntu ameze cyo kimwe natwe yaragira ubwoba. Eliya yaracika intege. Eliya yashobora kuruha. Eliya yarasonza akajya. Eliya yari umuntu cyo kimwe n'abandi bose. Yarafise aya mabezwe umuntu wese agira, yarafise ama emotion. Yari umuntu cyo kimwe n'abandi bose. Mbwa Bibiri tubwira ngo uwo nyene arasenga asaba ijuru ngo rifunge imvura. Kandi bitubwira ngo imvura imara imyaka 3 n'igice atamvura ikorokeye hasi. Wa muntu asanzwe cyo kimwe n'abandi bose aragira ukwizera. D'abord arizera ngo nosenga hama imvura ntigwe. Kandi abikoze biritubwira ngo imvura ihagarika kugwa. Wa muntu nyene ameze cyo kimwe natwe biriva ngo asubira gusenga ubugira kandi. Inyuma y'imyaka 3 n'igice arasenga ngo imvura isubira kugwa kandi. Ikintu cyanyeswe cyane muri iyi verse naka kantu bavuga ngo yari cyo kimwe natwe. Ibi ni kugira Bibiliya canke Imana ikubwire ko nawe ushoboye gukoresha binini. Ushoboye kutugara ijuru cyo kimwe na Eliya, kuko kumbure si cyo ukeneye. Mugabo ni nka biri kugira ngo iyi Mana bikoranye na Eliya niyo Mana iri kumwe nawe. Kandi wewe ku nzira yawe bivanye n'ama challenge ufise, bivanye n'ibibazo ufise, ushoboye gukora canke gukoreshwa n'Imana ivy'ubuhiza wawe. Amena. Sinzi bihagaze imbere yawe wewe. Eliya iki nico yarakeneye. Iyo tuvuga ibitangaza biravana n'icyo umuntu akeneye nahageze. Eliya muri umwanya icyo yarakeneye cyari iki? Mbwa wewe ushobora kuba udakeneye gufunga ijuru kugira ntiriye kuri imvura. Mbwa ukaba ukeneye gukira ingwara, ukaba ukeneye kwishyurirwa ideni, ukaba ukeneye igitangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nagomba kukubwira ngo nimba Bibiri tubwira ngo Eliya yari umuntu ameze cyo kimwe natwe, vyumvikana ngo nawe wenyene Imana ishoboye kugukoresha ibyo bibaza ko bidashoboka. Amena. Eka ndabivuga ikundi ukuntu
Imana mu ruhande rumwe ishoye gugukorera ivyo bibaza ko bidashoboka, mu rundi ruhande ishoye gukora mu buzima bwawe canke haleluya canke gugukoresha ivyo bibaza ko bidashoboka. Reka twige gatonyi. Mbere bivuze ngo yari umuntu ameze nkatwe. Harimo message yihe? Harimo message ivuga ngo Imana ishoye gutora umunyantege nke ikamukoresha iby'ubuhizi. Harimo message ivuga ngo Imana nikeneye ibiremwa vyaremwe mu buryo budasanzwe kugira ikore ibidasanzwe. Imana ikeneye gusa umuntu ashoboye guhaguruka kizera ngo nofunga ijuru. Umuntu ashoboye guhaguruka kizera ngo nohagarika imvura. Umuntu ashoboye gusa kwizera ngo nosenga imvura ikamara imyaka itaguye gushika nsubiye kuyivuga. Haleluya. Bana Imana, iyo hataboneka umuntu avyizera muri histoire y'isi niba vyarigeze kubaho. Muga umunsi umwe mu mutima wa Eliya biramuzamukamwo, arumva ngo ndashoboye gusenga Imana ikanyumva, hama ikazorindira imvura igahagarara, hama ikazorindira gushika nzosubira gusengera kugiriye kuri imvura. Imana ikikeneye nikeneye inkomezi zawe, nikeneye ko wewe ubanza kuba umuntu adasanzwe kugira ikorane nawe cyo kugira igikore gitangaza. Imana ikeneye ko wewe ubwa mbere uyizera, wizera gukomera kwayo, wizera yo ikiri. Abantu bakomeye mu bwami bw'Imana si abantu badasanzwe. Abantu bakomeye mu bwami bw'Imana n'abantu bazi ko Imana idasanzwe. Munyumvise? Mu bwami bw'Imana abantu Imana ikorana nabo ibikomeye si abantu badasanzwe. N'abantu ahubwo bazi Imana bagendana ko ari Imana idasanzwe. Nicyo gituma birivuga ngo abazi Imana yabo bazokomera hama bazokora iby'ubuhizi. Si abantu badasanzwe, n'abantu bazi Imana kwidasanzwe, n'abantu bazi ko Imana ikomeye, n'abantu bazi ko Imana ikora, n'abantu bazi bizera Imana. Alors uno munsi singomba guhagarara kuri wewe ku mabirete yawe, ku nkomezi zawe, shishaka kunahagarara kusho jewe ndi. Muga ndagomba twese dutuna ivyumviro vyacu ku Mana, twese dushira imitima yacu ku Mana. Bana Imana, ndizera Imana ikora ibitangaza, ndizera Imana ihindura ubuzima bw'abantu, ndizera Imana ica inzira atagira inzira, ndizera Imana itabara abarushe, ndizera Imana askerebo talabaya. Kandi Bibiliya ima garanti imbwira ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Nimba vyarashobotse kuri Eliya, iyi niyo message irimo ngo nawe vyoshoboka. Nimba Eliya yarabishoboye umuntu asanzwe naturel, nawe vyoshoboka. Vyumvikana ngo uno mu kino gitondo wo kwitega ikintu gitandukanye nico abantu basanzwe bo kwitega. Wo kwitega ikintu ku Mana gitandukanye n'ikintu gisanzwe. Haleluya. Muri iyi minsi nzoduza cyane ukwizera kwanyu, kuko ndumva mwemwe agomba kutwinjiza ahandi hantu. Ndumva agomba kuduha intahe zikomeye, ndumva agomba kutwinjiza mu bikorwa bihambaye vy'Imana. Muga birasira ko kwizera kwacu kuduga gatonyi kukava mu bintu biciriritse. Haleluya. Vuga ati ndase ibintu biciriritse mu izina rya Yesu Kristo. Ndase gukorana n'Imana ibintu biciriritse mu izina rya Yesu. Ifo ko Imana igukoresha ibintu vyandikwa, ifo ko Imana igukoresha ibintu bibureversa inosi, ifo ko Imana igukoresha ibintu bizocika iminzerere mu matwi umuntu wese azovyumva. Ati pasa vyoshoboka gute? Eliya yari umuntu ameze nka wewe, Eliya yari umuntu ameze nkatwe, hama ngo asaba. Alors naho Eliya yari umuntu ameze nk'abandi bose, si bose bakoze ivyo Eliya yakoze. Mu gihe ciwe siwe yari ariho wenyene. Nga mu gihe ciwe niwe yabujije imvura kugwa, ni nawe yasuye kubwira imvura ngo igwe. Entre tara abantu bameze cyo kimwe nawe. Alors muce mumva ko Eliya arafise ikindi kintu, hari ubundi ari ikintu cyangwa ari principe cyangwa ari gutahura, hari no kwizera yarafise ngomba ko tugira. Hari uhande kumenya ko yarameze nkatwe, ifuko tumenya kubaho nkuko yarabayeho. Haleluya. Kuko nubundi si twese turiko turaba ubuzima Eliya yabayeho, si nabose mu gihe ciwe babaye ubuzima yabayeho.
pour dire yuko naho yarameze cyo kimwe nabo hariho ubuzima yarabayeho butandukanye n'ubw'abandi. Ubwo buzima yarabayeho, uburyo yasenga, uburyo yizera Imana, uburyo yakorera Imana, nivyo ngomba kuzamura hano, kuko hamwe no kwizera ko yo dukoresha ibyo yamukoresheje ifuko tubaho n'ingene yarabayeho. Abantu baranyumva bambwira amen. Okay, reka tugende no musingira mvuge ibintu bikomeye. Tujane subira usomero ry'umurongo nyene kuva kuri 16 niyo ngomba magarare gato. Yakobo 5:16. Mwaturiranire ivyaha vyanyu, mwaturiranire ivyaha vyanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Aka gaparti nzokagarukako mbwa ngo mbenje ku gaparti gakwirikira. Twagiye ugusaba k'umugororotsi kugira ikimaze kuri vyinshi. Twese tuvuga ati ugusaba, tuvuga ati ugusaba k'umugororotsi. Alors iri jambo bavuga ngo gusaba ni jambo ryagutse cyane. Muri Bibiliya y'Igifaransa bavuga ngo la prière fervente du juste. Mugabo turishize mu Kirundi sinzi ko noronka ijambo ry'Ikirundi rifatanye n'iki kinavuga ngo la prière fervente du juste. Mugabo reka ndabivuga gutya, nagerageje kwiga iki kintu bita la prière fervente ico gisigura. Nico ngomba ko tumenya, kuko Eliya ntiyasenze uko ariko kose. Samasengesho ariyo yose ashura guhindura ibintu. N'amasengesho afise ingene yitwa. Yavyise ngo nugusenga k'umugororotsi. Mugabo aha bavyise ngo la prière fervente du juste. Donc ndagomba rero ndevelopa akantu, kuko naragerageje kwiga umenye Eliya imbere uko yugara imvura, imbere uko agarika imvura ntigwe, yakoze iki. Bitubwira ngo yarasenze kandi asenga mu buryo budasanzwe. Iki kintu bita la prière fervente du juste ni jambo ryagutse risigura bimwe muri ngome mvuge bitatu muri ivyo. Icambere bisigura gusenga ushishikaye, gusenga ushishikaye. Twese tuvuga ati gushishikara, twese tuvuga ati gushishikara. Alors Eliya igihe yasenga amasengesho agashobora guhagarika imvura, ntiyasenze gusa umunota umwe hama barahejeje. Eliya yasenze ashishikaye. Gusenga ushishikaye mwese muravyumva, nugusenga icambere iminsi myinshi, icakabiri umwanya munini. Amen. Urabona nkunda ashaka kuvuga ati Mana ndagushimiye kuri Imana ikora ibitangaza kandi unkore igitangaza ahantu. Ndasenze mugabo sinsenze shishikaye. Gusenga shishikaye nugusenga hama nkagumizako umwanya ugahera, nkasubira ngasenga, ndashobora kwiha ikintu. Reka ndabwire mwisi mwenge n'ibintu bimeze. Hari ibintu dukora ko gutya tugisenga kikaca gihenuka, ico gitangazo kaba cyakiriye. Mbwa hari ibintu dusunika tukagisunika iminsi ibiri gahera, 3, 4, 5. Uko gusenga Bibiri kwita ngo nugushishikara. Amena. Biratandukanye n'igihe noze nkabwira ikintu ati mvira mu nzira n'izina rya Yesu cyaca kigenda. Mbwa ibindi bintu byo bitabanguka kumva, vyumva umuntu ashishikaye. Umuntu aja kuri ico kintu akakigumako ahandi ko ndasenga, umunsi ugahera agasenga, ubundi munsi ugahera agasura agasenga. Uko kunashishikaye Bibiri tubwira ngo ivyo bigira ikimazi kuri vyinshi. Haleluya. Alors nasubiye no kwigira ijambo rivuga ngo igira ikimazi bisigura iki. Iri jambo ngo igira ikimazi so ngo aya masengesho ayo akora ku mutima w'Imana, kandi ayo masengesho yo ahindura ibintu. Amen. Iyo avuze ngo ayo masengesho agira ikimazi, mwumva icyo bisigura ngo ayo masengesho uyatumbereje ahantu aragenda agahindura ivyo bintu wari kurasengera. Aya masengesho ni yahindura umubiri w'umuntu warimwe amavirisi agakamangana mu mubiri wiwe. Ayo masengesho ayo niyo afata umuntu yaramugaye quelque part
akagorora uko kuboko kwe canke ayo maguru yiwe agasubira akagororoka. Si amasengesho ari yose. Amasengesho azana impinduka ni amasengesho umuntu ashishikaye. Twese tuvuga ati gushishikara. Alors iyo usengeye ikintu rimwe ukabona nta mpinduka ibaye, nibisigura ko kidashoboka, ahubwo bisigura ko ukwiye gukora nk'uko Eliya yakoze, hama ugashishikara. Amen. Gushishikara rero harimo gusenga umwanya munini kuri icyo kintu, harimo no gusenga iminsi kanaka. Ashaka kuvuga ati ikintu ngome ni ukwezi ndagisengere gushika mbonye impinduka. Icyo nkundira Bibiliya rero itubwira ngo ugusenga kwa gutyo kuzana canke kugira ikimazi kuri vyinshi. Nararyohewe rero ko bavuze ngo kugira ikimazi kuri bingahe. Nibavuze ngo ugusenga ushishikaye kugana imvura cyangwa kukamanura imvura. Kugira ikimazi kuri vyinshi. Mu yandi majambo guhindura vyinshi. Mu buzima bw'umuntu guhindura vyinshi. Uko gusenga niko guhindura ingeso z'umuntu. Uko gusenga niko kuzana impinduka mu muryango. Ukeneye ko ubuzima bwawe butandukana n'ubwakahise. Biroroshe. Utegerezwa kwiga gusenga fervama. Haleluya. Okay, reka mbandanye. Mugabo arakanu yaciyavuga ugusaba kumugororotsi. Aha navuze ngo ashishikaye. Isha kabiri ivyo ariko arasengera bimukora ku mutima. Amen. Bano Imana ukaba uri gusengera ikintu utararambirwa no kubona ntigishobora guhera. Mu buzima umuntu yakira igitangaza n'umuntu abanza gushishwa n'ibintu abayeho. Mbabare nkoresha ijambo riremereye mbwa nukugira nyene ndakumvisha bisigura. N'umuntu arambirwa akavuga trop c'est trop, ibi bintu bimaze igihe kinini, Jeff Imana ikomeye kandi yishura bibwirizwa guhinduka. Umuntu agira agashavu keranda indani. Umuntu agira agashavu kazana impinduka mu mutima wiwe. Nivyo Eliya yagize. Yaragiye arasenga. Era abantu Imana Eliya ntiyasenze rimwe. Bitubwira ngo yarapfukamye ku musozi, ashira umutwe mu maguru, hama arasenga. Abwira umukozi we ati genda ku musozi undabire. Umukozi we aragenda, ashitseyo araraba abona nta na kimwe. Mugara avuga ati nta na kimwe mbonye. Ndakomeza ndashishikara gusenga. Hama arasubira asenga irindi. Bitubwira ngo uwo mukozi yagiye ku musozi incuro ndwi zose atana kimwe arabona. Gushishikara nukubandanya n'igihe atana kimwe wo burabona. Amen. Umuntu ariko arashishikara si umuntu ariko arabona impinduka. N'umuntu natampinduka yo barabona aguma ashishikara arizeye ivyo ariko aragira ko bishoboye kuzana impinduka. Kandi bere yakubwiye ngo la prière fervente du juste izana impact, izana impinduka, ihindura ibintu. Haleluya. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Ikindi ngomba kumenya kuri iki kintu, haruhande yuko ari sengesho ry'ibintu bigukora ku mutima. Ese kurarambiwe niyo ngwara canke warayakiriye ati ni iwanje? Urabona ari umuntu yakira ikintu mu mutima akavuga ati nzobana nacyo nta kibazo, agatiba kiga n'ubuhinga bwo kubana n'icyo kintu. Gushika umunsi umuvuga ati Imana trop c'est trop, iki kintu ndacyase mu buzima bwanje. Uwo mwanya nyene muri wewe byagusa force yo kuja imbere y'Imana. Kandi umuntu arambiwe gutyo, kandi bivuga ndi kuntu Imana ihindura ibintu warambiwe vyonyene. Hari umugabo umwe yitwa Baratimayo, ni nkuru muzi cyane muri Bibiliya, amaze imyaka myinshi cyane ari impumyi atabona. Birababaje kubaho utabona abandi babona. Amena. Bani marasi jaruzi kubabazwa nuko abandi bafise ikintu wowe udafise. Yoba ari jaruzi ubanse, yoba ari jaruzi bavuze nabi, yoba ari jaruzi bagize iki, muga kuvuga ati ko Imana yabishoboye mu buzima bw'uyu muntu nanje yabishoboye mu buzima bwanje, ntabwo ari jaruzi. Rero Bartimayo arukuntu yavuga ati je iyi myaka iheze bantwaza akabando, ngenda ndabaza ngo geze hendi mu gisagara kiye, ndarambiwe. Yumva amakuru menshi bivuga kuri Yesu mu gisagara, uwo adashoboye kubona,
uwo adashoboye kubona igitangaza yakoze mbwa amakuru yiwe aramushikira arayumva. Nibaza ko indani muri we yaguma avuga ati icyo mu munsi umwe tugahura, icyo mu munsi umwe nkamenya ko Yesu ari mu kibanza ndimo, icyo agenda nuko kwitega. Umunsi umwe aca yumva urwamo rw'abantu, Yesu ariko ararengana, yumva urwamo. Yesu yaragiye kuri rendezvous y'undi muntu, yaragiye gukiza uwundi muntu. Hama Bartimayo arabaza ati ubwo rwamo numva ngaho n'ugwiki, kameme natarashoboye kubona, arashoboye kuvuga. Sinzi ko nobabwira akantu, sinzi ko nobabwira akantu, sinzi ko nobabwira akantu, sinzi ko nobabwira akantu, sinzi ko nobabwira akantu. Nshuti yanjye, icyo ufise kigushoboze kuronka icyo udafise. Nimunyumvise neza. Bartimayo yavuze ati jewe sishoboye kubona muga ndashoboye kuvuga, sishoboye kumenya aho Yesu ageze muga ndashoboye kumva, ndashoboye kuvuga. Arabaza ati uwo muntu aciye ngaho ninde? Bati ni Yesu. Ati yeye ni Yesu. Ati murakoze. Aca aravuga ati ubu rero umunwa wanje niwe ugira ushoboze gukira. Vuga ati icyo mfise gikomeye gitegerezwa kumfasha kuronka icyo nafise. Abantu bafise amavi bavuge amena. Amavi nagwa akazi. Nimba udafise ama connection ikore ku mavi. Mwanyumvise neza? Haleluya. Abantu bazi gusenga bavuge amena. Nimba udafise connection ikore ku gusenga. Nimba udafise umuntu yo kuvugira ikore ku masengesho. Icyo ufise kiguha icyo udafise mu izina rya Yesu. Bartimayo aravuga ati ntacyo naho nabona, sindi bumenya hageze mwangira semerere. Aravuga ati ni Yesu. Atego niwe. Aca aratangura ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Akaramanda ragabaye. Uwo mubaza ati Yesu uramuzi? Ntawazi. Nga kizima ashoboye kuvuga, kizima ashoboye gusemerera kanyumva, ngira nkoresha umunwa wanje ndamubwira icyo nshaka. Arasemera ati Yesu sindakubona mbwa bambwiye kuri kuracanga ndashaka gukira. Akarabaye. Abantu bakeneye gukira bavuge amena. Yesu ari hano. Abantu bakeneye gutabagwa bavuge amena. Yesu ari hano. Mbwa uraza abantu Yesu akiza n'abantu bahitamo gusemera abandi bose bahoze bakavuga ati Yesu mwana wa Dawidi ndi hano ntundengane nkiza. Abantu bamwe bacaramubwira ati Bartimayo reka kurenza urwamo, reka kugora umwigisha. Urumva abantu bafise icyo udafise ingene bameze. Abantu bafise icyo udafise nuko bimereye. Wowe urabona ugiye kurabona nanjye abantu haza akabando, hama ndiko nditakambira, hama mbwiye ngo ndeke kugorana. Bati Bartimayo hora tisimora. Bati hora eka simora. Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Imana ishimwe no munduru Yesu arumva. Imana ishimwe no munduru Yesu arumva. Nagome mvuga ngo no bigeragezo Yesu arumva. No mu bihe abantu batariko baragutahura Yesu arumva. No mu bihe abantu urabona ari igihe abantu akubwiye ati wewe ibyo ni kurarondera ntibizoshoboka baguhebuje. Mugabo Yesu no muri ivyo nyene arumva. Umunsi umwe nari ku mpanda ndikunda president rema y'umuntu numva nkemu yarambwiye ngo nungaha nyene ku mpanda ndafise ijambo. Nagombwira abantu bari mu kigandaro, no muri ico kigandaro nyene arafise ijambo. No muri yo situation imeze gutyo Yesu arafise ijambo. Bartimayo aravuga ati naco nabo ariko barambuza nguma mvuga Yesu ngirira imbabazi, Yesu ngirira imbabazi, Yesu ngirira imbabazi. Imana ishimwe. Yesu aramwumva. Aca arahagarika programme ziwe aragenda aramwegera aramubwira ati nshuti yanjye ushaka ndagukorera iki? Ikibazo jewe nibagije none Yesu we ntubona kwahumye, we ntubona ko atabona kubera kubanza kubaza ivyo ushaka, ivyo ashaka kumukorera. Biroroshe. Imana ishobora gukura ku ikintu udashaka kukuvako. Imana ishobora gukiza ikintu wewe utadesize ko kikuvako. Utegezwa kubanza kucana, utegezwa kubanza kumva ko mu mutima wawe iki kintu nituberanye n'iki kintu ntacyo nakira mu mutima wanje. Hama arasemerera ati
Yesu ati ushaka kubona inyishu yari claire. Yesu sinshaka itunga, sinshaka abantu, sinshaka connection, jewe nshaka kubona. Wewe ushaka iki? Eske kirikiriya kiratomoye kirarashe iyo uje imbere y'Imana ubushaka iki? Iyo Yesu karengana nkuko muri presence yiwe wajya ushaka iki? Mu mutima wa biri claire. Abantu bakira ibitangaza n'abantu bazi imbere y'Imana bazi neza icyo bashaka. Ko hari igihe Yesu adashoka gukiza, hari igihe ashoka kubaza ati wifuza ko ndagukorera iki? Hamwe ibi Bartimayo yari karagira ndavyiza isengesho. Iki nico nita rero la prière fervente. Gushishikara no mu nduru ibintu byose bikakubwira ati nibishoboka nakizovamo amajwi ndani muri wewe ariko aravuga ngo ivyo bintu kuva wo bisengereye nurarambirwa indani muri wewe urakarishe kandi uguvuga ati ndumva ko Imana izonyishura kuri iki kintu. Ndumva inyishwi, ndumva nkeneye inyishwi ivuye ku Mana kuri iki kintu. Eliya uko niko yasenze. Bani Imana ahangome nkuremwo akantu gakomeye kavuga ngo nta kiba atawasenze, nta cyohinduka atawagihinduye. Imvura niyo kwihagarika, imiyaga mu buzima bwawe niyo kwihagarika, imifunda mu buzima bwawe niyo kwihagarika, imifunda muri business yawe niyo kwihagarika. Nta kintu na kimwe kiba atamuna decide gusenga. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Muri no sengesho cya gatatu, icyambere navuze no gusenga ushishikaye. Icya gatatu no gusenga ivyo uri kurasengera bigukora ku mutima kuvyo kurukene impinduka. Vuga ati nta kuntu nakumwe je no bana nibi bintu, nta kuntu nakumwe mbana nibi bintu, ntibikunda ko no bana nibi bintu. Kumva ko umutima wawe it's impossible kubana n'ivyo bintu, ntibikunda ko tubana navyo. Icya gatatu kirimo icyo bisigura fervente, birasigura gusenga n'ivyo ushishikaye, gusenga n'ivyo bigukora ku mutima. Mbwa biranasigura hose gusenga ufise ukwizera. Iki rero ndaza kugiteba kuko kirakomeye. Twese tugati gusengana ukwizera, gusengana ukwizera. Twongeye tugati gusengana ukwizera. Bani Imana buriya ntiyishura amasengesho, yishura amasengesho ari mu kwizera. Amasengesho atagira mu kwizera Imana ntiyishura. Nje gituma ngomba kugufasha kugira ngo hamwe no gushishikara. Hari umuntu rero ashishikara agasenga ukwezi kugahera amezi abiri, mugabo wamuraba muri amasengesho iyo nta kwizera kurimo. Hari umuntu usanga akeneye impinduka, mugabo wamuraba mu mutima wiwe nta kwizera kuri iyo. Rero nibikora atakwizera kurimo. Habwirizwa ko abanza kuja mu yindi ingredient yitwa kwizera kugira ngo Imana ivyaguruke ikore. Alors iki kintu rebe itagusenga no kwizera kurimwe ibintu bitatu kuye kumenya. Nivyo ngiye guteba ko ce turangiza. Ikintu cyambere kuye kumenya mu gusenga no kwizera, no gusenga uzi ko Imana ikumva. Très important. Ugara amaso gatonye uvuga ati Imana iranyumva. Ugara amaso gatonye uvuga ati Imana iranyumva. Ugara amaso gatonye uvuga ati Imana iranyumva. Somera amaverse abiri. Somera 1 Jean 5. Somera kuri 15. Kandi ko tuzi yuko yumva ico dusavye cyose, kandi ko tuzi ko yumva ico dusavye cyose. Umviriza ndakunda kugenda boroboro mu murongo ngo kandi ko tuzi. Eskurazi agakerekara nyene. Kandi ko tuzi ko yumva. Eskurazi ko yumva usavye ko nabihera urazi ko yumva. Haleluya. Kandi ko tuzi ko yumva. Ati pastor sindabizi neza ko yumva. Aha muharekezo ko nyene ndabere kandi hano tujana gatonye kugira ngo tubikomeze neza. Tugende muri Yesaya 59 umurongo wa mbere. Ukuboko kuhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza. Ivyo ndabirenganye ndaza kubigaruka kwa mu nyuma. N'ugutwi kwiwe ntikwapfuye. N'ugutwi kwiwe ntikwapfuye.
ngo kunanirwe kumva. Shengero ry'Imana, ugutwi kwiwe ni kwapfuye ngo kunanirwe kumva. Urana umuntu atumva, urashaka kujya mu gutwi kwamubwira ati aro akama kuraba yarapfuye ugutwi, kamubwira ati tugende akama kuraba kubera ntiyumva. Bibiri iguhaye information ikubwiye ngo ugutwi kwiwe kutapfuye. Ni giki cyo kwemeza yuko usenzi kumva? Ni kubera ugutwi kwiwe kutapfuye. Ugutwi kwe ni kwapfuye ngo kunanirwe kumva. Haleluya. Ugutwi kwiwe ni kwapfuye kunanirwe kumva. Ko tuzi kwitwumva nicyo bitumenyesha ko duhawe ivyo dusavye. Subira muri Yohana. Kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusavye cyose bitumenyesha yuko duhawe ivyo tuyisavye. Kubera ko tuzi ko yumva, kubera ko tuzi ko ugutwi kwiwe kutapfuye, kubera ko tuzi ko ugutwi kwiwe kumeze neza, atubwiye ngo tukaba tuzi yuko yumva icyo tuyisabye cyose bitumenyesha. Ukwizera nukwakira nk'umwana iki jambo ry'Imana rivuga. Aro bitubwiye ngo ko tuzi yuko twumva bitumenyesha. Karabada. Umuntu asenze agwaye akizera ngo Imana yanyumvise bimumenyesha ko imukijije. Umuntu asenze asengera umusozi uri imbere yiwe awimura akamenya ko imwumvise. Hariho kumenya kutari gusa mu kwigishwa, kumenya guhagaze kugutahura uhabwa na mwemu yera ko Imana ikumvise. Aro bivuze ngo umenye ko ikumvise, ivyo bitumenyesha ko duhawe ivyo tuyisavye. Bamwe gituma ivyo basavye bitishurwa, niba nizera ko iyo babwiye yabumvise. Hari umari igihe aguma avuga ati Mana nyumva, nuko utizera. Bivuze ngo kandi ko tuzi yuko yumva icyo tuyisavye. N'ibintu tuzi turabigendana. Naho no bandi muri bisi ngavuga ati Mana uturinde cyantekana ko ndazi ko yumva icyo ndayisavye. Njyamye mu ijoro ngavuga ati Mana rino joro ndayigushize mu maboko yawe, ndazi ko yumva ivyo savye. Ivyo bimenyesha ko yarungise umumarayika andinda muri iryo joro, kubera ko nzi ko yumva bimenyesha ko impaye icyo ndayisavye. Ariko basenzi muri hano hantu bantu mushaka impinduka bitangwana no kwizera ko yumvise ivyo wayisavye. Faith nukugira confiance totale Imana. Ikintu cya mbere kizana kwizera, ndatanguye gusenga. Ikintu cya mbere ndizera ko iri kiranyumva, ndizera ko Imana iri kiranyumva. Sindi kumvugira muri vide, Imana iri kiranyumva. Ndiko ndaganira n'Imana. Hari abantu tubwiye ngo nariko ndaganira n'Imana ntiyumva ivyo ari vyo. Ndi conscious kuri kiranyumva, kandi ko nzi kwinyumva bimenyesha ko impaye ivyo ndayisavye. Icya kabiri cyo kumenya, mbere ko duhagarara neza mu byo ngomba ko duhagararamo, gusenga no kwizera. Icya mbere bitangurana no kumenya kwikumva. Icya kabiri kino ndagikunda cyane, nukumenya n'umutima wawe wose ko Imana ishoboye vyose n'ivyo uri kurasengera birimo. Bari Imana mvuze gutya, abantu benshi barazi ko Imana ishoboye vyose, baranabiririmba mu ndirimbo. Mbwa ndikunda shaka faith, ndikunda shaka kwizera. Uhagarare imbere y'ivyo bintu, hama ubuzi kandi ubuzi ti wa musozi we uri peti imbere y'Imana. Nafise umurongo umwe ngomba kubabwira. Tujana hariya muri Mariko 10:27. Kamere kuri 10:27. Mariko 10:27. Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu ntigishoboka. Nshuti yanjye, kubw'abantu hari ibintu bidashoboka.
hey wewe wari wizeye abantu kubw'abantu hari ibintu bidashoboka. Yesu ababwira ngo kubw'abantu ntibishoboka. Ugusenga wizeye bitangurana no gukuramwa abantu. Kavati kubw'abantu hari ibintu bidashoboka. Ariko ku Mana suko. Ariko ku Mana suko. Nyiganza mugenza mu byati ku Mana suko. Onke vyarasa ariko ku Mana suko. Abagenzi vyarasa ariko ku Mana suko. Umukoresha w'akazi kawe vyarasa ariko suko ku Mana. Umuganga vyarasa ariko ku Mana suko. Utegerezwa kubanza gushira kapasite y'Imana hejuru y'amakapasite y'abantu. Imana faith nukumenya ko ku Mana tana kimwe kidashoboka. Ivyo ngira sabe birashoboka gose. Na kimwe mvuge gutya ntibinagoye. Nivyo nayisaba n'umwanya. Ni nini cyane nibigoye imbere yayo. Amena. Ndumva abantu bariko barakira kwizera hano hantu. Bano Imana ukwizera nukumenya ngo my God is big, my God is powerful. Imana yanjye nigitangaza, Imana yanjye irahambaye, Imana yanjye aka nakantu gasanzwe cyane ku Mana yanjye. Umaze kwizera umusozi uri imbere yawe ukawusumbisha Imana, uri muri danger komeye cyane. Uhagaze ahantu nawe usenga amasengesho imyaka 5 atana kimwe cyohinduka. Utegerezwa kubanza kuminimiza ico kibazo ukagigira gito ugikompaye n'Imana. Nyumviriza. Chiko turiga ngaha amabanga y'ivyo kwizera. Murabona ibingize nawe bigire ushire imbere yawe ikintu wifuza ko Imana ikora. Gishira imbere yawe. Ini capacity ufise urashobora gishira imbere yawe. Si ikintu woterura muga gishira imbere yawe. Hanyuma umaze kugishira imbere yawe gisuzugure. Gikompare n'Imana. Kigereranye n'Imana. Kirahambaye nivyo kuri wewe. Kirahambaye ku bantu nivyo. Kirahambaye ku bacumvise. Mugabo gikompare n'Imana. Wewe wizera. Gishira imbere y'Imana gikura imbere yawe. Gikura imbere y'abantu. Gishira imbere y'Imana. Usanze kangana gute? Usanze akantu gato. N'akantu gato cyane. Hallelujah. Hari umugabo umwe yanyoheye hagurutse avuga ngo wa musozi we wigira iki imbere y'Uhoraho? Wa musozi we ninde yakubeshe ngo urakomeye? Warakomeye kwinakana mbwa jewe nje mu izina ry'Uhoraho Imana yanje. Ukwizera nugusumbisha Imana iyo ngwara. Imana yasumba iyo ngwara. Abaganga vyarase nivyo bakubwiye kwitanakira, but God Imana twizera siba yari ni Imana ishoboye yifitiye amaboko irikorera nawe ituma. Imana bakristo twizera tuyizere. Imana twamye turatazira tuyizere. Imana tuguma tuvuga ngo irahambaye isumba byose. Birabishe kuba ukandamizwa muvuga ngo ufise Imana nini. Birabishe kuba uri down ukamuvuga ngo Imana yanjye irahambaye. Harageze igihe ukompara ibiguhanze n'Imana yawe. Kayibwira ati uri peti uzokwa muri peti ndagusuzuguye ndaguhagaze hejuru. Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu ntibishoboka ariko ku Mana suko. Ndagakunda ku Mana suko sha. Amafaranga ivyo atakoze nta kibazo ku Mana suko. Ico diploma itankoreye ku Mana suko. Kuko vyose bishobokera. Bari Imana imiti irakora mugari gishikananirwa. Imiti irakora mugari anishikananirwa. Muga ku Mana suko. Nibishika ngo inanirwe. Kuko vyose bishobokera Imana. Vyose rero nituga tuntu twawe n'utuntu twa Furaha n'utuntu twa Mama Beatrice n'utuntu twa Papa Atanazi n'utuntu twa Papa Serge. Utwo tuntu twose duteranije dushobokera Imana. Nyiganza mugenza mbwa utwo tuntu twawe dushobokera Imana. Utwo tuntu tuguhagaritse umutima dushobokera Imana. Dusuzugure utwo tuntu tuguhagaritse umutima dushobokera Imana. Vuga ati my God is big,
vuga ati my God is big. Naho watacyongereza uzi akawugashobora. Vuga ati my God is big. Vuga ati my God is big. Okay, twese rero turabishoye. Vuga ati my God is big. 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 Hallelujah. Vuga ati Imana yanjye irahambaye mu bwenge, mu nkomezi, mu bubasha. Imana yanjye irahambaye. Cyo gituma abasavyi bayo dushira ko tukubaka. Cyo gituma abasavyi bayo atabwo badufise. Cyo gituma ndababwiye ngo genda muzana abagwaye. Cyo gituma ndababwiye ati genda muzana abarushe. I believe God. Ndizera Imana. Hallelujah. Undi muvuga butumwa akomeye cyane yitwa Catherine Kurman. Yavuze ngo ndizera Imana. Nicyo gituma nizera ibitangaza. Umuntu wese yizera Imana yizera n'ibitangaza. Imana ushoboye kuyivuga itandukanije n'ibitangaza. It's impossible. Akatalabaye. Manta karabasi karabaye. Hallelujah. Hallelujah. Reka mvuge. Hallelujah. Oh. Musumu umwana wanje yafashwe n'ingwara. Umwana wanje mukuru. Iramumerera nabi. Ashuha. Amererwa nabi vraiment. Isomene yose irahera. Hama. Ndumva ndadundubiwe. Kuba vye bari ngaha barantahura. Umwana kurara ashuha kubwo asanagurika. Murantahura. Ndadundubirwa. Nja imbere y'Imana. Ndasenga. Ndi mu biro. Numva Imana ivuganye nanje. Imijambo ryayo. Numva ribaye rinini mu mutima wanje. Ndahaguruka ngaho mva muri iyo nzu. Muri iyo biro yanje ndataha ndamusanga mu cyumba aryamyemo. Narinzi kandi narinzi. Hari igihe Imana igukomenika grandeur yayo. Hari igihe Imana igukomenika ubushobozi bwayo. Ukumva kuvyukuri ko icyo kibazo ari gitonye atari ivyo uri kuratura ni gitonyene. Numva iyo ngwari icitse no gose. Ndataha ndamutora mu cyumba ndacugara dusigara turi babiri. Ndamusengera hama ndavuga ngo subiramwe ubuzima mu izina rya Yesu. Uwo mwana akira mbona. Murashaka kwibaza umuntu yarashushe kujya urabona gushuha hafi ipasi ugicomeka. Numva ubushuhe buri kubuhera nkimufashe mu maboko gutya. Buramanuka gushika busigara kuri zero. Numva umwana yari amaze indwi adafungura anywa gusa amaji. Numva avuze ngo umutwe kujya. Nivyo kujya. Turamuhereza ivyo kujya arafungura, arasubira arafungura. Uhereye uwo munsi nyijoro hagiye nivangira bwabushe bava uso ugaruke ndabwirukana. Yo numva mwijoro nkavyuka mwijoro nkamukorako. Nkumva ameze neza. Ubushuhe nyene bwa bundi abantu bose bafise. Navyuse gatatu mwijoro nkorako numviriza. Ndavuga ati Imana yakoze gitangaza. Musemera ati Imana irahambaye mu nkomezi, mu bwenge, mu bubasha. Ubwizwa gusumbisha ikibazo cyawe. Imana yawe itegeza kwisumbisha ikibazo cyawe. Uteze guhagarara ahantu wizera ko Imana iri hejuru y'ivyo bintu. Reka mvuga umurongo umwe. Abace dusenga. Abantu bumva biteguye gusenga bavuge amen. Abantu bose bumva Imana yasumbye ikibazo cyabo bavuge amen. Uri mu kibanza cyiza cyo kwakira igitangaza. Umunsi umwe Mose abiseye bamwakinyama mu bugaragwa bamubwira ati Mose dushaka inyama. Nta bindi inyama turazikeneye. Mose aritegereza ubugaragwa. Mu bugaragwa d'abord nta nkabari batungiyeyo. Icyo ni cyambere. Hama cya kabiri nta nabantu bahaba ngo bazitunze ngaho bapfume agenda babatere bazinyage bazige. Nta bari bahari. Muyandi majambo mu bugaragwa nta gikoko kihari nta buzima nyene buhari. Ubwa Mose aravuga ati mwabantu mwimwanguye kuva kera. Ubu naho mushaka inyama. Muri buno bugaragwa inyama zova hehe? Mbwa Mose acagenda imbere y'Imana ati abantu wamaye barangora. Ati raba ariko banyaka inyama muri ubu bugaragwa. Imana ishibwira Mose ati Mose ukuboko kwanje si kugufi ngo kunanigwe. Narakunze ibintu yaciye amubwira. Yamubwiye ngo ngome ndabaha inyama
apana umunsi umwe, apana iminsi 2, ndabikurikiranye ko yakwikirangije. Ati apana iminsi 5, apana iminsi 10, apana iminsi 20. Ati nzoziba ukwezi kose kwiramvuye bazije gushika zibaduhiye. This is our God. This is our God. Mose arimvira ati none izi nyama zizova he? Mugabo ndakunda abagabo bizera. Acahaguruka ngaca agenda asubira ashikira ikoraniro. Arabwira ngo Imana yambwiye ngo izobaha inyama birenze iminsi 5, birenze iminsi 20, ati iminsi 30 gushika zibaduhiye. Niganza mugenza mubwira ati this is my God. Mubwira ati ni Imana yanje. Mubwira ati niyo Mana yanje. Mubwira ati niyo Mana yanje. Namutari bwayibone ikintu cyo kibona. Avuga ati mu bugaragwa barajya inyama batatunze. Imana irabaha inyama. Muri ko mumbwira muri iki gihugu umuntu yagutungira. Imana yatungiye bisaye mu bugaragwa nta mazi ahari, ikaba amazi mu gitandara cibuye. Uri kuri hebura ngo ahantu yagutungira. Abantu yahaye inyama, abantu yabahaye ubuzima mwisi pfuye. Fugati Imana yangira hambaye. Fugati Imana yangira hambaye. Ishoboye kuntungira ahantu hatagira ubuzima. Amena. Ni waje hanze ugende. Mugabo apana kugenda uvuze ngo Imana yawe yanari kugutunga ngaha. Imana yawe ishobora kugutungira ngaha. Mwako muranyumva neza. Abantu bizera bavuga amena. Imana yawe ishobora kuguhereza ubuzima ahanye naha. Ya verse ngo mendangirize. Tugende mu bami ba 2:19. Umurongo wankoze ku mutima. Abami ba 2:19. Hera ku murongo wa 10. Aha ngo ndangirize cyo dusuzugura ibintu bimwe bimwe tubisenyure mu izina rya Yesu. Muti ukaba ariko muzobwira Hezekiya umwami w'Ubuyuda. Reka nabwiye context. Umwami w'Ashuri yaragabishije abisirayeli. Arababwira ngo ngiye kubatera. Ati kandi nzobahindura inyagano. Nzobica abandi ndabahindura inyagano. Hama umwami w'abisirayeli yavyumvise aragira ubwoba mu mutima, yumva ivyo bavuze. Icete barakimugira aragisoma. Hama mugabo uwo mwami acashira kibindi bintu. Amubwira ati je umwami w'Ashuri, ati Imana yawe ntizi kubesha ngo yo gutabara. Ati kuko narishe abandi bami ndabicana n'ingabo zabo n'ibigirwa mana vyabo ndabiturira. Ati rero nawewe Imana yawe ntiyazi kubesha wizogutabara. Ati nawe nzokugira cyo kimwe nabo bami ndakwice ndakumerere nabi. Umviriza rero tubandanye. Soma. Muti uko bariko muzobwira Hezekiya umwami w'Ubuyuda. Muti iyo Mana wishimiye ntiziguhende. Iyo Mana wishimiye ntiziguhende. Uziko ari amasituation tugira ibintu nkibi. Uziko ari amajwi avuga muri twebwe tugira ibintu nkibi. Ngo Imana yawe ntikubeshe. Uniguhende. Ukagomba kwizera ati nzohasoka. Ukashumva kajwe kugira ngo iyo Mana ntikubeshe. Nta uzova ngaho. Ukagomba kwizera ati bizocamwo mu kumva yandi majwi akubwira ngo niwibeshe. Iyo Mana ntikubeshe. Nyumviriza abagabo bizera ibyo bakora. Bandanya. Ngo Yerusalemu ntihazotangwa mu maboko y'umwami w'Ashuri. Ego. Muti mbega ntiwumvise uko abami b'Ashuri bagiriye ibihugu byose bakabirandura rwose. Muti none wewe uzokira. Muti mbega imana z'amahanga ayo basekuru baranduye zararokoye abigozani ni Harani ni Herefu n'abanyedani baba Itaraziri. Ibi ni bisagara umwami w'Ashuri yari yakubise arasanzaza. Vuga ati ndasitera bwoba. Vuga ati ndasitera bwoba. Vuga ati ndasitera bwoba. Ikiri cyo bizitera bwoba ry'umwase. Araza mubwira ati wibuke nakana mwishe. Wibuke igisagara nagisambuye. Wibuke ibi naravyononye. Ati rero nawe ni wihende ngo wizere. Azi ko ari akagwara kaza kakabwira umuntu uko nyene ati wibuke nakana mwishe. Wibuke nakana mwishe. Ati nawe urakwirikira ku murongo kandi uzova. Ngomenda kubwira abantu bizera ivyo bagira muri kankizo. Amena. Urazi ko ari gihe umukoresha sora icandika ati tugombe tugabanya abakozi. Ukumva amajwi arakubwira ati sino hasimba naka yaraguye. Sino hasimba naka vyaramutwaye.
Nyumviriza ngo ndakubwira abantu bizera ingene babaho mu bihe nk'ivyo. Ntutegerezwa kuba victime mu situation kanaka. Umviriza umwami w'Ubuyuda ivyo yaciyagira bandanye. Muti umwami w'ihamati ari hehe canke umwami w'Arupadi no mwami w'umugwa wa Sefarayimu no w'Ihena no w'iva? Iterabwoba. Bukeye Hezekiya ashikirizwa ico cete n'izo ntumwa. Hezekiya baramuhereza ico cete. Aragisoma maze araduga aja mu ngoro y'Uhoraho. Arakigaranzura agishira imbere y'Uhoraho. Reka ndabivuge uko yaciye abigira. Bamuhaye icete aragisoma. Aravuga ati message ndayumvise nivyo. Kandi nta bubeshi burimo. Aba bami bose warabatigije. But me. Ariko jewe. Imana zabo warazituriye. Mugabe iwanje. Ego barapfanye n'Imana zabo. Ariko Imana yanje ntidushobora gupfana nayo. Aja tora ico cete akidugana mu ngoro. Abantu bafise igicaniro mumbwire amen. Amen. Banu Imana. Hariya makamwamwe. Hariya masituation mwamwe. Ivyo watubwiye bishobora kudutera ubwoba. Ndakubwira ibanga ry'ivyo tugira. Vuga ati ndafise igicaniro. Vuga ati ndafise ahantu duhurira n'Imana. Vuga ati ndafise ahantu hatobotse irembo ry'ijuru. Vuga ati ndafise ahantu hari connection y'ijuru. Acha tora cacete aragitwara agishira imbere y'Imana atangura kugisoma. Aravuga ati Imana umviza kagasuzuro k'umwami w'Ashuri. Ati niyavuze ngo umviriza ingene ungaye ingene yangaye. Yavuze ati umviriza ingene yagukengereye. Yavuze ko uzopfa nk'uko Imana z'abandi zapfuye. Yavuze ko wewe uzonanirwa nk'uko Imana z'ibindi bisagara vyananiwe. Ati Mana ngibi ni je nawe ukemera kunanirwa ngaha naje ndemera kunanirwa. Muga ukabura Imana itananirwa. Ukabura Imana idashobora kunanirwa. Je ni ngaha agahinyuza Eliya agakora ikarumere je ni mu ngoro yawe. Ani agahinyuza kabera. Ndakene abantu bagira ukwizera nko kwa Hezekiya. Sinzi vyaguteye ubwoba n'iterabwoba uri kuragirirwako. Nagomba ndakubwira ngo ntuzopfa urupfa abandi bapfuye. Izera Imana yawe izoko brekele mentarabaya. Numva ibintu byinshi biriko biracamo. Dawidi umunsi umwe bamubwira ngo Goliath yahagurutse kandi yavuze ko agiye gutigiza ubwoko bwose bwa Isirayeli. Dawidi aravuga ati mumpe je ndamwereke. Bibiri bivuga ngo Dawidi yitera intege akoresheje intahe z'ivy'Imana yamukoresheje. Aravuga je umusavyi w'Imana nzima narindagiye intama idubiraza ndayisumya ndayitabura intambwe iraza ndayisumya ndayitabura. Aravuga ati uwo mufilisitiya w'inakebwa nzomugira nka kimwe muri ivyo. Abagabo bizera mga akantu yavuze niko mutakumvise neza. Yavuze ngo uyu mufilisitiya yacokoye yakengereye akaniko kavyuye umutima wa Dawidi. Avuga ati none Imana yanjye isuzugurika gute? Ariko kwiri umugabo w'inyama n'amaraso afise igufa rivunika. Umugabo nafise umubi wo muri famille akunda kumbwira ngo Imana si umukecurusha. Ngo Imana si umukecuru. Wewe ni umukecuru ati ngo Imana yanjye si umukecuru. Arajugumira wewe Imana yanjye si umukecuru. Bwira nawe wowe ati iyi wanje si umukecurusha. Iyi wanje si umukecuru. Naruze aravuga ati agasuzuguro niko nase. Mana bagusuzugure gutyo uhore. Avuge ngo azotwica nkuko yishandi mahanga. Ibyo tuvyemere tuvyakire. Bandanye usomere. Arakigaranzura cacete arakigaranzura nuko Hezekiya asengera imbere y'Uhoraho ati ewe Uhoraho Mana y'Abisirayeli uvyagiye kuwa kerubi. Ni wewe Mana wenyene y'ibihugu by'abami bose wo mwisi. Ni wewe waremye ijuru n'isi. Bandanye tega ugutwi Uhoraho wumve. Tereza inyonga zawe Uhoraho witegereze wumve amagambo ya Senakeribu. Nivyo yatumye ino kugutuka wewe Mana nzima. Uhoraho nivyo kuri abami b'Ashuri barahoneje ayo mahanga n'ibihugu vyayo. Batereye Imana zabo mu muriro ariko nizari Imana nyamana. Zijya batereye mu muriro nizari Imana nyamana.
zijya zananiwe nizari Imana nyamana. Bijya bintu vyase nuko atari wewe. Umva ingene badora Imana, umva ingene basomborotse ububasha bw'Imana. Ati Imana nukuri bajya abantu barananiwe ndavyizera, ndabizi ko bananiwe mugabo ni kubera Imana bari bizeye ntiyari Imana nyamana. Wewe uri Imana, wewe uri Imana nyamana, wewe urakomeye. Ati kandi bimenyekane. Ndakunda ibintu byaciye biba. Mbandaniza gatonye. Nuko none uhoraho Mana yacu ndakwinginze dukize udukure mu maboko yiwe kugira ngo ibihugu by'abami bose bo mu isi bamenye. We ntiwovuga ngo ibihugu by'abami kuko nta bami muriko muragwana. Nga wewe wovuga ati ujya mukoresha wanje amenye. Wewe wovuga ati ujya mubanyi wanje amenye we kutari kiranga. Wewe wovuga ati ujya munyeshuri twigana amenye. Isi bamenye ko ari wewe Mana wenyene. Ewe uhoraho. Imana iravyumva. Bandanya gatoya. Maze Yesaya mwene Amosi atuma kuri Ezekiya atukuni koraho Imana y'Abisirayeli agize ngo ivyo wamutakambiye kuvya Senakeribi umwami w'Ashuri yavyumvise. Twese tuvuga ati yavyumvise. C'est ça le secret. Ukuri ko Imana ikora ivyumvise cyagisa. Ivyumvise iragisa. Umviriza ibyacu bikwiriye bandanye. Utiri n'iryo jambo uhoraho yamuvuze ko ati umukobwa w'inkome w'Isiyoni aragukengereye agutwengeye mu ijigo. Vuga ati ibi bintu mbeko mutavuga, vuga ati ibi bintu ndabikengereye mbere ndabitwengeye mu ijigo mu izina rya Yesu. Bandanye. Umukobwa wa Yerusalemu akuzungurije umutwe. Uwo watoranije ukamurogotako ninde? Ninde wirahiye akararamango ukamurabana agakengegwe? Erega ni jewe uwera wa Isirayeli. Yes. Watumye intumwa zawe kuntuka jo mwami Imana. Uravuga ngo uduganye igitero cinshi c'imikogote yawe y'intambara. Ushitse mu mpinga y'imisozi no mu dushoka tw'Ilebanoni ngo wiciye ibiti vy'amasederi vyaho n'ivyakajwari vyaho vyiza ngo wahanyuragiye ushika bwaho hirya cane. Simba 32. Ariko ndazi uti nico gitumye uhoraho avuga ivyo mwami wa Ashuri ati ntazoroha agera muri iki gisagara, ntazoroha agera muri iki gisagara canke aharase n'umwami, canke ngo harase n'umwami, canke ngo hatumbereze n'inkinzo, canke ngo harunde ikirundo co kuririrwako. Uti inzira yazananye niyo nyene izo musubizayo, ntazoroha agisagara ni kuharaho agize. Murazi ibiyo byavuye umuntu umwe yarungikiwe icete atega ubwoba acavuga ati ndazi Imana yanje, ndazi aho tubonanira, aca tora cya cete akizana imbere y'Imana avuga ati Imana change this, hindura iki kintu, hindura iki kintu, hindura iki kintu, hindura iki kintu. Ngo azozigama uyu mugwa ego kugira ngo awukize. Ego 35. Maze muri iryo joro nyene umumarayika w'uhoraho arasohoka, atera mu nsago z'Abashuri. Ndasubira ngo Ezekiya asohotse, si n'ingabo ziwe zasohotse, umumarayika w'uhoraho yarasohotse atera mu nsago z'Abashuri. Yicamwo ingabo 185. Umumarayika umwe uhoraho yica ingabo ziri arume 185. Uwo mumarayika mwijuru aracyahari, uwo mumarayika aracyahari. We are going to pray. Stand up.